Yesu ashimwe, ndabaramukije bakundwa ba televiziyo Heritage. Nitwa Gusenga Claris, nari nipfuje kubasangiza ijambo ry'Imana. Teme fise ndashaka ko tuyaga ku kintu bitwa ugusenga. Ugusenga ni vyiza, ugusenga n'umugisha, ugusenga gutuma Imana idukorera, gutuma Imana idutabara. Rero urashobora kuba uri kurankurikirana, uri mu bihe bigoye, uri mu ntambara, uri mu bigeragezo canke urashobora kuba ugwaye canke uri mu bihe runaka biriko birakunaniza, ariko nagomba kukubwira mwene data ko ugusenga kwawe kurashobora kugukura muri ivyo bihe. Ugusenga kwawe kurashobora kukugurura imiryango iva ku Mana ugatabagwa. Igihe cose ufise umutima wo gusenga, Imana ibana nawe, Imana irakwiyereka, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda, ngo kandi abantu bandondera ubudasiba canke ubudahumeka ngo nibo bambona. Umuntu ashoboye kunesha umugwaneze canke ashoboye kunesha ibigeragezo canke intambara ni umuntu yamenye ibanga ryo gusenga. Nawe mwene data uri kurankurikirana, pemporte ivyo uri kuracamwo canke intambara runaka canke ibintu runaka uri kuracamwo, urakwiye kugira umwanya wo gusenga, kuko gusenga kuzana inyishu, gusenga kuzana amahoro, gusenga gutuma hari ubutabazi bushobora kuza hejuru y'ubuzima bwawe. Nta ntambara nimwe, nta kigeragezo na kimwe, nta kintu na kimwe Imana itokuneshereza igihe wafashe umwanya wo kuyaga nayo, igihe wafashe umwanya wo kuyirondera, igihe wafashe umwanya wo kuyihiga hiri, ufata umwanya wo gusenga. Nta kigeragezo na kimwe Imana itokuneshereza. Sinzi ivyo uri kuracamo, sinzi ingorane uri kuracamo, mwana agomba kuguhamagarira gusenga. Mwene data, ndiko ndavugana na wewe, urashobora kubona hari ibintu bikuremereye, bikunanije, bikumereye nabi mu mutima, ariko nagomba kukubwira amasengesho yawe uguhindukirira Imana, ugatangura guhamagara Imana, ukongera ukagiranira imigenderanire nayo. Nagomba kukubwira irashobora kukugarukanira, irashobora kuguha inyishu muri ivyo utari kurabonera inzira, irashobora kuguhesha amahoro aho nyene utari kurabona amahoro. Ugusenga ni vyiza nshuti y'umusaraba, uko ushishikara kwegera Imana, uko ushishikara gusenga Imana, uko ushishikara guhamagara Imana, ikibazo cawe uko kingana kose Imana yashoboye kugigukuriraho. Nukuri Imana iriho, iracicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi iracakora, kandi iracatabara. Uko yarari ejo niko ari nuno munsi, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Mwene nta kibazo na kimwe Imana itogukuramo, nta hantu na hamwe Imana itogukura, nta hantu na hamwe Imana itogutabarira. Ariko hari ikintu kimwe ikeneye, irakeneye kuyegera, irakeneye ko ukura amaso ku bibazo, irakeneye ko kura amaso ku biriko birakugerageza, ariko ugahanga amaso yo ukagenda ukayibarira. Erega ni papa, Yesu nashimwe cyane, ni papa kandi arumva. Impamvu yaremye amatwi nawe nyene arafise amatwi, impamvu yaremye amaboko nawe nyene arafise amaboko. N'umwegera ukamubarira, n'umwegera ugasenga, n'umwegera ugasuka amajonjwa nk'uko Hana yasutse amajonjwa imbere yiwe, arashoboye kukurenganya ivyo bibazo urimo. Haleluya. Ikintu kimwe ishaka, ikintu kimwe gushakako nuko uyihamagara, nuko uja imbere yayo ukayisenga. Haleluya. Shuti y'umusaba uri kurankurikirana, ikintu kimwe Imana gukeneye nuko wegera intebe yayo, nuko uja imbere yayo, nuko ugira ibihe vyo gusenga, ukagira inyota yo gusenga. Ivyo uri kuracamwo vyose iriteguye kubigukuramo. Nugiranira umwanya nayo, nugiranira umwanya nayo, iragukura muri ivyo bibazo urimo, iragukura muri ivyo bigeragezo urimo, irakurenganya ayo madeni urimo, irakurenganya izo ngwara urimo, irakurenganya ico kintu cose cariko kibangamira ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ikumpera umugisha, uyu mwanya ukubera umwanya wo kwegera Imana, ukubera umwanya wo kutaraba ubunini bw'ibibazo, ariko utangure urengere kuraba ubunini bw'ibibazo. Amaso yawe uyahange Uhoraho, kuko niwe wenyene arengeye ivyo bibazo urimo. Numuhamagara aragutabara, numwegera aragutabara. Reka kwiganyira, reka kurira, mubarire. Ni papa, arabishoboye vyose, kandi ashoboye kugutabara, ashoboye kukugirira neza, ashoboye kuguhoza amarira, ashoboye kukuremera ibihe bishasha, ashoboye kukugirira neza. Haleluya. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turaguhaye icubahiro
gushimiye ko rigiye gukora ibidasanzwe ku muntu wese ahejeje kuryumviriza. Reka mwami Yesu Kristo uyu muntu yakiriye ijambo akumva ko akwiye kwinjira mu bihe byo kuguhamagara no mu bihe byo gusenga. Reka mwami igihe cyose afukamye imbere yawe akaguhamagara, umanuke mwami umwiyereke, umugirire neza, ubutabazi bwawe mubeko, imbabazi zawe zimubeko, ukugira neza kwawe kumubeko, kandi ubagirire neza. Bisabye ndabyizera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.